Bakunzi ba televiziyo Intahe ndasubiye kandi kubiyegereza mu kiganiro canyu Menya Ukuri. Nizere yuko ibiganiro dukora bibafasha bikabakomeza mu nzira y'agakiza kandi bikabugurura amaso kukuri gutandukanye kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi n'umunsi w'umwihariko kubera ndafise umushitsi aza kubana natwe n'umupastori amaze imyaka myinshi cyane mu bibango ry'ubwungere, mbere asa n'uwakukurutse mugabo afise vyinshi cyane yotuyagira ku bijanye n'imyaka myinshi yaramaze mu bibango ry'ubwungere, na cyane cyane bishobora gufasha ugwaruka abakiri bato bariko barumva ariko barahamagarirwa mu bibango ry'ubwungere. Rero nashaka ndabiyegereze turahera ku ntahe yiwe kugira ngo tumumenye gatonyi, tumenye aho yaciye, tumenye ibitandukanye byagiye biranga ubuzima bwiwe, hanyuma ngira ngo arahava adutekere n'izindi mpanuro zitandukanye zishobora kudufasha mu ibango ry'ubwungere canke muri rusange mu ibango ryo gukorera Imana iryo ari ryo ryose. Rero ndabiyegereje cyane je rishize iganiro ni Pasteur Nikiza, turi kumwe n'umutumire. Nashaka ndabasabe mwibwira ariko badukurikirana Pasteur Nduwayezu, nizere yuko muryohewe kubana natwe muri studio za televiziyo Intahe. Nashaka mbwire ko batwumviriza muri bande, izina n'ishengero mukoreramwo, ibindi byinshi baza kubimenya mu nyuma. Murakoze cyane. Izina ni Nduwayezu Libert. Nkaba nubatse mfise umukenyezi umwe n'abana 4, hanyuma ari kurumva kubaka si ibintu natanguriyeko. Kimwe gusa nagomba kuvuga izina ryanje mwamaze kuryumva. Nagomba kuvuga yuko by'ukuri kurinda nshika muri ibyo mwariko muravuga narakijijwe. Tuzaze kwashaka kubijanye n'ingene mwagiye murakizwa, ariko bwa mbere musanzwe mukorera ibango mu ishengero Intahe. Pasteur Libert Nduwayezu. Murakoze gose. Ubwa mbere urabizi ko nabaye muri iki gisagara ca Bujumbura. Naraciye mu mashengero atandukanye, narabaye muri Vivande, naragize igiriye mariage mu ishengero rya Bombereje. Hanyuma byarageze igihe Imana irankenera kuja ruguru, hanyuma Ngozi. Hanyuma harageze igihe turatanguza ishengero ryitwa Maranatha Gospel Church. Iryo ishengero kugeza uno munsi riramaze imyaka 14. Ndi umwe mu bamambure baryo batatu bateguye stati. Ishengero rero rya Maranatha Gospel Church mu gihugu cacu c'u Burundi rirafise ivyiyumviro vyanje byo hafi. Maze muri myaka 14 maze kwaguka gute mu mashengero ngahe? Murakoze gose. Muri iyo myaka 14 nije naciye mba umurongo umupasiteri arirongoye mu buruhe bwishi, kubera twara abapasiteri babiri, umwe ari mu tutegeranye, umwe ari mu Kayanza ahantu hitwa Musema. Hanyuma mu nyuma turaba muri vitesi nini cyane, kuba ishengero ryose ririko riragwira rigenda mu gihugu hirya no hino, rifise abapasiteri babiri, nawe urumva ko atari ikintu coroshe. Ariko harageze igihe abantu ndasenga, mu nyuma twarashoboye gusengera abapasiteri bashika 8. Kandi muri abo bapasiteri kugeza uno munsi twarashoboye kugurura amashengero 9. Ariko hambavu yaho hari ikintu ukwiye kumenya, naba bariko baratwumviriza bongera batubona kumbonesha kure nabo nyene bakakimenya. Ishingiro rya Maranatha ryahagurutse ridafise ababayere babandi barifata mu mugongo. Tuca duhaguruka dufise icyumviro nyamukuru ko n'abarundi twoshobora muri bijya bito bito gukora igikorwa mu buryo bw'abarundi buto nyene. Hanyuma twarashoboye rero ku ico cyumviro kugishikiriza abarundi bene wacu, cuko bashobora nabo gukorera Imana muri burya buryo bwabo, batarinze kuronka ivyo hanze. Kandi byagenze neza. Twarashoboye kugurura amashengero 9 mu gihugu cose c'u Burundi, kandi mukoresheje uburyo bwanyu. Kandi rero ikiyongereye muri ayo mashengero ashika 9, nta ishengero ry'Igitega gusa niryo ripanze rivyigombeye,
buri shengero ryose barafise ikibanza cabo. iyo ni ntayo ikomeye cyane kuko hari igihe twumva umenga kugira ngo utanguze ishengero rikomere ryaguke rikure bisaba amafaranga menshi y'abazungu bisaba ababayo, ariko urumva ko mwizigiye Imana mu buryo buke musanzwe mufise murashobora gutanguza amashengero 9. Mwakijwe umwaka wa ryari, dusubire inkuru tuyihere ku ntango. Mwakijwe umwaka wa ryari, imyaka ya mbere yanyu y'agakiza yaranzwe n'ibiki? Aha, murakoze cyane. Hari ikanguro ryabaye mu mwaka wa 79 na 80 ryakwiragiye mu mashuri za Buhiga za Matana n'ahandi. Iryo kanguro ryaza rirafata ugwaruka ribaye nkiri horereye gatoya. Niho nanje naca ryabaye mu 79 kugeza mu 80. Mworo wa mwaka wa 80 nca ndakizwa. Icyo gihe rero nkijijwe nshashikira mu maboko yabo bantu bari bakijijwe muri ico gihe muri ako gashuri k'ikanguro. Ndafise nk'umuntu azwi muri iki gisagara yitwa umuvyeyi wanje, n'umudamu w'umupasiteri, umuntu yabaye umupasiteri mu ishengero rya Anglikana yitwa Ntukamazina Paul. Hanyuma mudamu wewe yitwa Bukwiye Jane, ndamwita mama. Yarambereye umuvyeyi, icyo gihe yari umwigeme akaba umwigisha yigisha primaire. Niwe nashikiye mu maboko yiwe, tubazo twose uzi umuntu akijijwe agira niwe natushikiriza. Ibi bihe by'amatelefone ntivyari bwaboneke, nabimakamba hagize akabazo ngira naramwandikira mu buryo bw'ikaratasi nyene ugacisha kuri posta. Hanyuma niwe muntu urumva abari muri iryo kanguro nabarose mu muvyeyi yitwa Bukwiye Jane, umudamu wa Ntukamazina Paul. Iryo kanguro twakunda kuryumva rya 1980 nibaze ko vyabaye ibihe bidasanzwe. Akoze Imana benshi no munsi mu gisagara bavuye barongora amashengero manini. Ugerageje kumva Intahe yabo usanga isoko rizunguruka kuri iyo myaka ya mbere y'iryo kanguro rya myaka 80. Mu bisanzwe hariho bakeya nzi babaye muri iryo kanguro. Urunganwe rwawe harabo tubwira? Oya, muri ico urumva jewe naje ndi nk'umuntu kujya ku mwana kwirikira. Iryo kanguro ryari risanzwe rihari, abariho bari basanzwe bahari nyene. Hanyuma jewe sa nk'umuntu yo bajyari imfura, jewe nkaba ubukwirikira ubuheta. Abantu nkabarutwe murabibuka muri iyo myaka? Abo cyane turabibuka, yari umuvuga gutumwa kuri radio Dake. Ndamwibuka gose, n'umudamu wiwe nawe ndamwibuka. Ariko hambavu abo rero ugiye kuvuga nabo mwikanguro ryo mu mwaka wa 32 rya kanguro ry'igahini ryava mu Rwanda, uvuye mu Bugande bagaca mu Rwanda, ukacufata. Tuvuze bashasha rero ni babandi babukwiye Jane, Bishop Fekabwetiene, abo bose. Turabona ko iryo kanguro ryatanze umusaruro wavuye uvyara abakozi batandukanye. Nashaka tugaruka gatonye iyo myaka yanyu ya mbere kize muri kizwa. Si kenshi mu Burundi abantu baca mu mashuri ya bibiri cece muri iyo myaka yanyu, n'ubu si cyane gose, ariko usanga umuco wo kwiga kenshi n'agashuru k'ikanguro bidakunda kujana. Ugasanga abantu bagumye bagenda mu ikanguro ryo mu kirere, ariko ishure kunoganza ivyanditswe ugasanga ntibijanye. Mwebwe mwakije mu myaka 80, mbega mwaronse akaryo ko gutegurwa mu ibango biciye mu mashuri ya bibiri? Urakoze cyane. No kuvuga Yesu niwe yigeze kuvuga muri kiya gice ca Matayo 5 ikurikira amajambo yavugiye ku musozi ko hahirwa abantu bafise inzara n'inyota ko bazoshobora guhazwa. Hariho umurongo umwe ubivuga gutyo. Rero inzara yanje niyo yatumye ibyo uri kurambaza bigenda neza. Ubwa mbere nkijijwe nari umuntu nyene nono nikariye kwa Satani. Byukuri ubu ndakwije imyaka 65 n'amezi 2. Mba narahwereye kuva kera, kuko mu bantu nasize inyuma barahwereye mbona bose barahera. Ariko rero ntiwibaze ngo bamazwe n'ikindi, bamazwe n'ivyaha. Ubu birajyana ibyaha birafise amenyo, birajyana. Muri rimvyi w'Tanzania yarabivuze ibyaha birajyana, byarabahejeje.
hanyuma rero kijya gihe rero urumva ko jewe nabimakamba tarakizwa nari umuforodere ko mburenda za kubishika ko mu ntahe umuforodere azarakura ibintu muri Tanzania abishora mu Burundi kuko ndi mu bantu ba mbere binjije imatera kuko nta matera zari bwa ba mbere binjije imatera ngaha muri iki gisagara muzikuye muri Tanzania kukura muri Tanzania hanyuma rero abantu nari ndushe byishi hanyuma ndakizwa maze gukizwa wambajije uti mbega kandi hari ikindi kintu kumbure mu gukizwa umenyereye mugabo kinyuranye nuko jewe nakijijwe je nari nigiriye mu botike kwigurira itoroshi kugira ngo nze kwigorobereza nge nigenda kwironderera imaraya n'inzoka hanyuma ngiye kwibotike kuko amabeteri amapire yari yaheze sanga iyo botike yari yabakizwa atavyonze sanga bariko yagira ijambo ry'Imana mu gitabo ca Daniel gice c'12 umurongo w'10 havuga ngo abantu ngo benshi bazobandanya batunganywa bezwe bavugutigwe hanyuma ngo ariko abanyakibi bo ngo bazibandaririza ngo bakora ibibi ngo ivyo ngo ntavyo bazogenda batahuye ryajambo ricariraza riranyinjira bukeye ndagaruka bukeye kandi ndasubira ndagaruka kuri ya botike ariko na yamabuye na ya mapire na yagutse ndibandaniriza ingendo zanje z'imaraya n'inzoga kuko jewe sinataha tari saa 8 y'ijoro nari umunyabyaha kwije byangombwa by'abanyabyaha urumva naranywa izo mu kabari ariko mu bisanzwe ubuzima bw'abanyabyaha bwose n'ubuzima n'ibyaha nyene nari umunyabyaha atamenyekana atiyerekana baba ndi mu kirundi bita gwicaruhotse iyo ndiko ndanywa mu kabari naba ninyegeje musi y'urugi hariya hanyuma nk'umuntu angora angiri amerera nabi kuko yari amahera yari menshi nakura muri ya fraude yego naca ndaba abantu nkabaha amahera nti muzomukubite muhingereye natashe kandi numvise mwamukubise neza nzobongera mugabo makamba yose bari bazi yuko ndi umuntu mwiza atangora nishobora gutera Imana yonyene yabona ingene nkora ivyaha mu mpisho niyo yashobora kumenya tubandanjiro rya jambo mwumvise mukabacerera bahindura mu byo budacanzwe hindura mugabo muri ivyo bihe vyari bihe byihamwa ico gihe president ararongo igihugu yari bagaza hanyuma bace biyumvira ko kumbure no bandi umukozi w'iperereza batangura kwibaza ko ndi wo mu iperereza baca baravuga bati umuntu agumaza buri mwanya akagumaza ati turabe neza mugabo ujya mu pasiteri bari bafise yo mushitsi arampamagara njana hanze ati urafise inyota y'ijambo ry'Imana ntego baca banyinjiza aho bicaye ngaha nyene hariho kontware abayi banyinjiza aho bari ikintu catangaje apotre niki bwari bwo bwa mbere je mbona bakizwa nicara mu kibanza c'abakizwa bwa mbere mbona bariko barayaga havuga umwe bakaca abandi bose bakanuma kabaye bwa mbere mbona abantu bavuga umuntu umwe avuga bose bakaba banuma kwaho nari nsanzwe menyereye karakaba baguma ari urwamo ego nico kintu ca mbere cankweze kirekire cyane ikigira kabiri umwe aguzifana bakaca batugurira twese je ntibyabaho ko shobora kugurira ikintu umuntu ntazi aribwo bwa mbere bambonye cyane ndaho nanje amafaranga ndayafise ejo nzoza nanje tabagurira ncamba inshuti yabo gutyo barageza igihe rero bambaza ati none wewe ntiwokizwa iriga bivana n'ahantu warerewe barambajije ati je waho narerewe mu idini narindimwo byavugwa yuko umuntu urumva mu idini narerewemwo nta jambo nigeze numva rijanye no gukizwa batubarira yuko umuntu iby'ukuri adafise Bikira Mariya ngo azomudodorere bitokunda ko yinjira mu ijuru nanje nari umusavyi we wa Bikira Mariya kugira azomvugire ku mwana wiwe hanyuma yaho
batwikisha kandi ishingiro ry'abaporo n'abahakanyi abantu batagira papa bazobugururira icariho rero abo bazokwigumira hanze ibyo gukizwa ntabyo narinzi ubu bwa mbere numva ijambo gukizwa ndabasikuza barabisigurira bamaze kubisigurira baranyakirisha ingabire y'ubugingo budashira barasubirishamwe amajambo mugabo naho nyene sinovuga ngo naciye nkizwa ubwo nyene wari umuco undasiye yari intango y'urugendo gukizwa naramaze amezi 3 tarafata inzira neza mugabo inyuma yayo mezi 3 ndatinda ndafata urugendo neza murakoze aho ko muhatubwire mwadushikiye cyo tugaruka rero kuri ya myaka ya nyambere gakiza n'ingere mwavuye mugenda mu mashure ya Bibiliya nico vyabafashije ego cyane n'urufatiro vyabahaye mu yindi myaka mwavuye mu bamwo yibango ego cyane murakoze cyane navuze mu ntango ko inzara n'inyota cyo bakimwe mu byafashije maze gukizwa nagize inzara nyinshi cyane kubera rero iyo nzara nyinshi narondera bakizwa bose kugira numve ko yanzara boyimpeza hanyuma rero ndatinda ndashikira umusore umwe arambarira ati genda ashobora kuguhuza n'abantu bo mwishengero ry'umuntu azwi cyane ariko yarapfuye yitwa Moses Korora ati shengero yahora nino gishikorane ku stade genda rero ati ntushobora kuguhuza n'iryo shengero ati yamagira ibikorane kandi ubu harimirije igikorane ahantu muri Tanzania hitwa Tabora hanyuma ati we ko wari umenyereye uzunguruka mu buryo bwa fraude Tanzania urayizi si kibazo amafaranga yari ahari ncandagenda kwitegurira kwinjira muri ico gikorane igitangaza yo cyakoretse umubishopi w'iryo shengero yitwa Rusito aca ubwo nyene duhuza umutima cyane ashira ku mutima cyane yaranatangaye mbajije akumva ndi umurundi wewe yibaza ngo ndi umuntu w'Tanzania arankunda biteye ubwoba hanyuma rega hariho n'ikindi ntaho kubarira aho rero sinari bwana batizwe nari ibwo nyine baca ujya mu bishopi aravuga ati regejo tuzoca tugenda teregejo ati mu ndwi zibiri ndashobora kurungika abanyeshuri 12 11 mu ishuri rya Bibiliya ati none wo nkundira nawe nkakurungika kuri Bible College Arusha no muri Tanzania ni Dodoma kuko Arusha naramaze imyaka 3 n'igice uhiga ndahiga hanyuma baca bongera ku ibindi vyigwa baca ndasubira ndasaba ndagenda ndamara ubundi mwaka n'inusu i Dodoma hanyuma kijya gihe rero aca arambare ati bisaba kuriha amafaranga ariko nzoya kurihira uburyo bw'uko iyo myaka 5 bashoboye iryo shingiro byashoboye kundihira $1,600 yo mu myaka 1980 yari amafaranga menshi cyane n'ubunye amashure meza ya theology bisaba uwundi muntu akuriye ko n'ibintu bizimvye gose kubera abanyamerika ntibakunze ibyagusa bashaka umuntu wese abishire mu ruhara iryo shengero ryarandihiye ayo mafaranga kandi bararihira nabo n'ubwo gwaruka rwabo bashika 11 bari bizigiye yuko nzoca bandondereye kibanza nkarongo ishengero muri Tanzania nyene mu ishengero rya Assemblies ariko Imana yari yambariye ko ukwiyogaruka mu gihugu cyacu wamaze imyaka 5 hanyuma nari nakubari ikintu numva utorengana nuko aho nyene nababariye ntirika sindabatizwa abako nyene baciye bashira amazi kintu bubatse yego baca barambatiza hanyuma inyuma y'indwi zibiri ndagaruka gutora utuntu imakamba inyuma y'indwi zibiri ncandaja kwishuri rya Bibiliya ndamara rero iyo myaka 3 n'igice hanyuma haraba kandi karuhuko gashaka kwegereza amezi 5 niho na mu nyuma nja guherahereza i Dodoma mu mwaka n'inusu imyaka 5 yo mw'ishure rya Bibiliya mu myaka ya 80 ndize ko vyabahaye urufatiro rwiza cyane kubijanye no gushura kuba umugabuzi mwiza w'ijambo ry'Imana muhavuye mutaha i Burundi hanyuma mu myaka ya mbere ya 90 David Ndaruhutse yarikora kuri bo ngaha anye vyishira hamwe gikanguro byavuye n'ivyo ishengero rya Vivante uwe mu mwaronsi bakojye kumenyana nawe mbega nibiki yagusigiye muri iyo myaka urakoze cyane
ego urumva inzara rero y'ijambo ry'Imana narayamanye kandi nuno munsi ndayisazanye. Inzara nukuvuga nuno munsi arico kumbure tuza kuvugana mu kindi gihe mu vyofasha abapasteri bakino gihe canka bimirije kuzoba abapasteri mu myaka tutazoba tukihari, ndibaza ko tuza kukivuganako. Nukuvuga ngo kijya gihe maze kumenya ko David Ndaruhutse ahari kandi avugangwa kandi hari ibintu byinshi bimugaragara ko n'umwete mwinshi wo gukorera Imana, nagerageje uburyo bwose bubaho mbi inshuti yiwe. Kandi nawe yabona umuntu by'ukuri aciye bugufi, ico nabaye inshuti yiwe ndamuba hafi. Ikintu ca mbere ndamuzi ko Ndaruhutse yari umuntu ubwa mbere akunda igikorwa c'Imana. Yari umuntu aronka amahera menshi y'Abongereza n'Abanyamerika, ariko yari umuntu ayo mafaranga yose ayirukana mu bikorwa vy'Imana, ibyo bita marché pour Jésus, agenda igihugu cyose cy'u Burundi. Hanyuma rero nabijya bihe byo mu mwaka wa 1993 haraba amasengesho hajya kuri Odeo yo kugira abakristo ntibasamare, ayo byo byose niwe yarabihagarariye. Harageze igihe haraba marché kandi mu gisagara ca Bujumbura hari hateye ibintu vy'amoko vy'amakaritiye atinjirwa na yinjirwa, mugabo acagira marché yo kugendagenda. Intahe ivugwa biravugwa ko urumva abantu baratinya amakaritiye kuko hari amakaritiye abantu bayinjiyemwo bibaza ko binjiye mu rupfu, ariko yarazungurutse ayo makaritiye yose bagendagenda mwibarabara. Umuntu gusa abaye nkukanguka ubwenge ati ndi mu kinama, ati ndi mu ngagara, ati ibi bintu bibaye nibiki. Mugabo kandi nta n'ingorane nimwe yigeze iba, bagenda bararirimba, bagenda barasenga muri iryo barabara. Ico ni kimwe. Izi ni inkuru zimwe zikomeye mu zaranze David Ndaruhutse, uwo mwitwarariko ugugira ico atereye mu gihugu kandi bitarimenyerewe, umwitwarariko kubona ishengero rinagurwa mu bushobozi bwa Mpwemu Yera vyavyo bivyara ishengero rya Vivante, umwitwarariko kandi uko habaho iterambere, akubaka ibitaro n'ibindi. Ibi vyose ni guhurira mu muntu umwe ntibimenyerewe. Ivyo kugwa binini abantu benshi barabizi, ariko nka David Ndaruhutse mu buzima bwa misi yose, wewe nk'umuntu yamubonye mu buzima bwa misi yose, muhira, muri saro, mu bana, mugendana, nibihe bikomeye bya bindi uvuga ati ibi wegereye umuntu ni ibintu by'agaciro gose cyane namubonye. Urakoze cyane. Ikintu kimwe gusa, umutima ukutikunda, umutima ukutikwegera kw'ibintu. Kurumva yari umuntu yakira amafaranga menshi cyane, mugabo nta bizu bigaragara muri iki gisagara ca Bujumbura by'ibiyetaje yasize yubatse. Bwo ikintu kigaragara neza gikomeye cyane ni ibikorwa by'Imana. Mbere wanashaka urabona ko yanabiguyemo, agiye mu gikorwa by'Imana, indege ikagenda, ariko itaranakoroka. Igihugu cari mu ntambara, ariko ibihugu mu bice byose by'u Burundi yarabyinjiramo. Icambere ntiyagira ubwoba. Ico ni kimwe. Ikindi naco muri kwa kutikunda, ugiyiwe by'ukuri wisangira ari intebe z'amakuse y'amasimirikwire zatobaguritse, bikaba bitangaje gose. Umuntu yakira amamiliyoni y'Abanyamerika n'Abongereza, mugabo kakabaho ubuzima busanzwe cyane, ubuzima busanzwe cyane. Yego mu nyuma rero by'ukuri amakuru yashikiriye baravuga ko yari afise n'agaparasera ku Mutakura. Sinibuka ko ari ku G10 gutyo, ni ku G10 kuko iyo parasera yahavuye ayitanga. Rero sinzi umunsi umwe ngo yari mu gikorane tina ya parasera ndayitanze, acara yitanga. Je nakuri mu shengero rya Vivante, iyo parcela yari yubatsemwo ishengero David Ndaruhutse yitanga. Rero yari afise umutima by'ukuri wo gushira imbere igikorwa c'Imana, ukamenga yiyibagiye yiyibuke. Hanyuma ubugombye kuvuga Vivante ko yatanguye naho, hari hajya mu kibanza c'ibitaro hari igiti c'umwembe. Hanyuma byari ibintu menga nta n'umurongo bifise. David yaba ariko aratamba basenga batamba, nta na mikrofone,
hanyuma rero tukageca tugenda tugatamba wumva urarushe ukataha hanyuma wagaruka kandi ugasubira ugatamba muri wa giti cy'umwembe mugasenga nta urongora programme nta uvuga ubutumwa ubwo nibwo buryo jewe nabo byatanguye ivyo bya programme rero byagiye kuza mu nyuma batinda rero barimukira hepfo ego rero nubwo bugishengero bya murakoze cyane pasteur rero naho ubona rifise abantu ibihumbi n'ibihumbi byinshi bari abantu nyene bari munsi y'igiti cy'umwembe igikorwa cyatanguriye kandi utabona foromira ta murongo ubona umenga birafise niko byatanguye. Murakoze cyane Pasteur Libert nizeye ko dukurikirana intari kure bahezagira turi kumwe n'umusaza Pasteur Libert maze imyaka myinshi mu ibango ry'ubwungere kandi ariko gukukuruka mu bwungere no musakaba ariko atubgandirira urugendo yagiye agira mu gakiza no muhamagaro mu gice gikurikira turava tuganira impanuro nkeyi yo dutekerera nk'abakozi bashasha nk'urungano rushasha ruri kurinjira mu ibango ry'ubwungere turasubira ikiganiro cari Menya Ukuri mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Pasteur Nikiza Jean Apotre reka sabe Libert yongere sezere abari kwadukurikirana ariko kandi anabatumirira kuzobara natwe mu rundi rukurikirana w'ikindi kiganiro aho uzodutekerera impamba y'impanuro zishobora kudufasha nk'urungano rushasha. By'ukuri murakoze cyane uburongozi bw'iradio Heritage television radio television Heritage by'ukuri ni umunezero mwinshi kuba muri kino kibanza by'ukuri ndabashimiye cyane hanyuma rero nibaza ko muzo kwirikira n'ibindi bikurikira rero novuga ngo umwami wacu abahetse. Murakoze Pasteur Libert Nduwayezu abari ko badukurikirana nizere cyane yuko Intahe yabahezagiye tuzosubira utaha mu rukurikirane rwa bino biganiro hamwe na Pasteur Libert Nduwayezu.